igiteramo. Mugisha Movie Company yabateguriye igiteramo cy'akataraboneka cyitiriwe Amahoro Concert. Igice cya kabiri ikaba kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri Nyamugari Center. Aho ni ku munsi w'irayidi ya mbere yo kubaga. Aho naho ni igihe cy'isaha 8. Muri ico giteramo rero mukazoba muri kumwe na ca gihangange c'amareresi n'amakasida mu Burundi, Hassan Asadullah alias Mugisha. Iri niteka mutewe na rugira, genda muzakwame mu bihe byose muishimira. N'umufasha wiwe Aisha Ali, tutibagiye na wa mukobwa wabo abica bigacika mu makasida y'icyongereza Warda Asadullah. Sivyo gusa, hazoba hariyo na wa mwarimu rurangiranwa mu bikorane vya Qur'ani na Biblia, Musa Pedaya. Hazobaho amakasida aryoshe cyane, ibibazo n'inyishu n'udukino twinshi, eka n'utuganuke twinshi tudasanzwe. Kwinjira ukuze na amafaranga 3,000 byonyene, umwana muto na amafaranga 2,000 byonyene. Mwese murahawe ikaze, eka nimuze mwese tubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi.